urwo rubanza rwari gucirwa itariki 13 z'ukwa mbere mu 2025 twisunze ingingo y'amajana 259 tegekanya ko urubanza iyo rugiye mu mwiherero rumara iminsi 30 hama rugaca rusomwa rugacika. Rero urwo rubanza rwari rwagiye mu mwiherero itariki 13 z'ukwa 12 mu 2024 no kuvuga ko rwategerezwa guca rucika itariki 13 z'ukwa mbere mu 2025, ariko siko vyagenze. Haragiyemwo amayeri, ububegito, amanyanga, bararurindiriza ku buryo bahamagaye rero nyabakozi b'iperereza kugira bagire kw'iterabwoba nyabacamanza. Niho itariki 11 z'ukwa kabiri mu 2025 abo bakozi b'iperereza baja kugira kw'iterabwoba abo bacamanza. Mu nyuma baca bashima gucira urubanza Christophe Sahabu Rubi, bamucira imyaka 20 yo gupfungwa isunze icaha twita foisage de faux, ibintu guhindura amadokima. Nyacaha mu bisanzwe gicirwa ku myaka 5, ariko abo bagishize ku myaka 20. Hama bamucira amande y'imiliyoni 7 z'amarundi hamwe n'indishi y'akababaro igera ku miliyoni z'amaero 178 hamwe n'ibihumbi 8,600 vy'amanyamerika. Baca bafata n'ibintu amatungo yiwe yose barayafata, ico twita ko la confiscation des biens. Rero umuntu ariko arihweza urwo rubanza, umuntu araheza akavuga ati n'umwana ari mu wa mbere mu mashure ya droit ntiyo kubahuka guca urubanza nk'urwo, kuko n'urubanza rudafise amategeko hamwe uvuga uti umuntu yakoze ibi n'ibi bijanye n'amategeko avuga uku n'uku n'uku, ico twita base legale. Bo barivugira gusa hama bagaca bashima kumucira urubanza nk'urwo rugayitse. Bavuga amajambo ico twita narration des faits, ntiberekana amakosa yarenzweko. Ivyo bihonyanga ingingo y'amajana 312 y'ibwirizwa shingiro ritegekanya yuko iyo urubanza rucitse bavuga impamvu ivyo bagiye baravuga n'amategeko bijanye mu kuvyerekana, ico twita la qualification de l'infraction, ariko siko vyabaye. Rero naho abo bacamanza bagizwe k'ubwoba bari kugerageza bakisunga amategeko, ariko siko vyagenze. Rero ivyo vyose bica bituma ijisho ry'ubutungane mu makungu eka no mu Barundi ritosekara, bakabona yuko ubutungane atanga uvu bukigira ataco bukimaze, butanagisonegwa.